Imana yaraducira inzira. Je nkunda kubwira abantu numva nkubwira umwana iyo aje mu muryango n'umugisha, abo wavyaye abo urose gutyo mu buryo bucanke buriya umwana n'umugisha, kandi n'umushitsi aje kugana n'umugisha. Wewe ushobora kuvuga ati nifitiye ututwi nka wa mupfakazi yaravuze ngo dusigaranya karobo gusa, nitwaheza ko karobo tuzoca twipfira jewe n'umwana wanje. Ariko ngo rero amubwira ati nzana ntaco uko nyene tungana tuzane, kubwo kwemera kubwo kugamburuka ngo agafu nikigeze kabura mu rugo rwiwe. Bakunzi ba Action Vibes TV, iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu, ukwemera byari ubuzima. Ndabaramukije amahoro y'Imana abane namwe mwese, umwe wese ahaherereye. Nkuko twavyemeye twaravuze ko tugiye kuza turaganira ku ijambo ry'Imana, kubera ko nibwo butunzi bukuru twahawe, ni itara rimurikira ibirenge byacu, niryo riduha kumenya mbega ubusabane bwacu, mbega umubano wacu n'Imana umeze gute. Rero ni Mama Nyishu agarutse muri ca kiganiro c'ijambo ry'Imana. Narabemereye ko ku kwezi ubwo tugiye kwibuka ivuka ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo, tugiye kwibuka ko twamuhawe, tugiye kwibuka kunezerwa, duhimbaza, twibuka iryo teka twatewe ryo guhabwa umucunguzi nk'uwo. Narabemereye ko numva ariyo majambo ari ku mutima wanje tugiye kuganira uko kwezi kose. Rero uyu munsi tugiye kuganira mu ijambo ry'Imana dusanga muri Matayo igice ca mbere. Ndasoma imirongo 2 gusa kuva ku murongo w'18 kuri 20. Indanzi y'amajambo iravuga ngo ukuvuka kwa Yesu Kristo uko kwagenze. Ukuvuka kwa Yesu Kristo kwabaye gutya: nyina Mariya yarakowe na Yosefu, ataramurongora bamubona afise inda yavuye kuri mpwemu yera. Ariko Yosefu umugabo wiwe, kuko yarari umugororotsi kandi ko atagombye kumutetereza, yiyumvira kumubengera mu mpisho. Akivyiyumvira, umumarayika w'Umwami Imana amwiyerekera mu nzozi, aramubwira ati: Yosefu umwana wa Dawidi, ntutinye kurongora Mariya umugeni wawe, kuko atwaye inda ya mpwemu yera. Amen. Ku kiganiro duheruka kugirana narababwiye nti numva shimira cyane Mariya, numva ntangarira cyane Mariya ukuntu yemeye, aremera ngo umumarayika araza ngo aramubwira. Mariya ntiyabaza ibibazo, Mariya aremera, aravuga ngo ndumugurano w'umukama, avuga ngo nibibe nk'uko agomba. Imana idufashe cyane jewe nawe tumenye ico Imana itugomba. Nkunda kubwira abantu tuganira ngo umuntu wese hano ku isi sigihamana, hari impamvu turiho, hari impamvu Imana yaturemye, hari impamvu tubayeho, hari impamvu wavukiye muri ujya muryango, hari impamvu wavutse no muri bujya buryo wanashaka. Nta muntu n'umwe ari gihamana mu maso y'Imana. Rero kujya umumarayika yagendeye Mariya, aramubwira tugiye gusama inda, uzovyara umwana w'umuhungu kandi uzumwite gutya. Niko nawe uri kuranyumviriza mwivuka ryawe, mu mugambi w'Imana, mu bitekerezo by'Imana wari urimo. Rero Imana idufashe gutahura ngo mbega Mana, ni kubera ikindiho, ni kubera ikimbayeho, ni kubera kinavutse, ni kubera kinavutse muri ubu buryo, mbega washaki. Kubera kenshi ariho abantu bagera hano bakibwira ngo mbere ngo nibatswe Imana itanze. Niganda kubwire ngo irakuzi cyane, irakuzi gusumba uko twe twoba tukuzi, irakuzi gusumba uko wiyizi, kandi gufise ko umugambi, igufise ko projet. Rero tumere nk'aba bantu. Ndiko ndaganira n'abantu muri no minsi, ndiko ndavuga ngo kwemera ubugombe bw'Imana.
hari umuririmbyi yaririmbye ngo mu bugombe bw'Imana ngo si kugenda utumbereye, ngo hari naho uzunguruka kubera ubugombe bw'Imana. Mariya yari yakowe, je nibaza ko yari yamaze no kurondera n'ibirongoranwa agomba yigire. Haca hazi korose ryo kubanza kutuvyarira umucunguzi. Yosefu yari yakoye, Yosefu yari yiteguye. Uyu Yosefu ngo numubaje, nibwira ko yari yiteguye neza, nibwira ko yari yarateguye utuntu dushasha twiza, utuntu nyene two kwakira umugeni, namwe muravyumva. Ariko haca haza andi makuru adahumuriza, amubwira ko umukunzi wiwe afise inda. Nawe uvyumve nawe. Rero ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo Yosefu Imana, ndakunda Imana cyane, ngo Yosefu ngo yari umugororotse, kandi Yosefu ngo ntiyashaka kumubabaza, ariko afata umugambi wo kumubengera mu mpisho. Aho rero ngo ntiyashatse kumubabaza. Umbwire nawe umukunzi wawe, ubisanzwe iyo umuntu umukunda uramuramutsa, misi yose uramuramutsa. Umuntu iyo umukunda uripfuza kumenya amakuru yiwe. Umuntu iyo umukunda wumva utorara mudahanye bwakeye. Ubuhoho biroroshe, dufise ubuhinga bwa none, telefone ziradufasha, aha naho baba wamaze kumenya amakuru. Ariko Yosefu ngo yigira inama yo kumubengera mu mpisho. Bisigura ngo niba Yosefu yahora afata umwanya akarungika nk'intumwa, intasho dufate, canke niba yahora afata umwanya nko kukagoroba ahejeje gukora twa dukorwa twiwe, akavuga ati reka ngende kuraba umukunzi wanje, ngende kuraba uko vyifashe. Ivyo yaratanguye kuza ariyondora bukewe. Mugabo ngo muri we ngo yibwira ngo ntashaka kumubabaza. Gute umukunzi wawe umuhevye atobabara? Nukuvuga ivyo yariko ariyumvira vyose byari kubabaza Mariya. Umva rero impamvu nkunda Imana. Imana ntacyo bitwaye ivyo yakurungitse gukora canke ivyo gusaba gukora. Hari igihe umengo idusaba ibintu biremereye, hari igihe umengo idusabye ibintu bidashoboka, ariko reka nkubwire, iba yarateguye inzira zose. Muribuka aho duheruka kuganira, narababwiye ngo Mariya ntiyitayeho ko bazomubenga, ntiyitayeho kwiyumvira ngo mbega wa mukunzi wanje, mbega ko yaheruka turiko turitegura. Inda nayo murabizi, inda ntuyinyegeze. Nabo abakobwa bazimira kukanyuma igisekije, abantu bose baramenya ngo ujya mu muntu afise inda iramufasha. Mariya rero ntiyitayeho, mugabo yarabizi neza tuko biri kose iyi nda nini jimbere izotera ijimbere, izotandukanya na yanda y'ibiharage nahora afise. Bazovuga ati rero byose hari ukuntu. Rero Imana yoyo yari ibizi mu ndinganizo, Imana yari ibizi. Cuti mukunda, ntutinye kumvira ijwi ry'Imana. Iri riko rirahamagara uno munsi, iri riko riradodora uyu munsi, iryadodoye hirya y'ejo, ntacyo bitwaye. Niba byarakugoye kumvira, niba byarakugoye kumva, ariko ntacyo bitwaye. Turagomba kwirukana ubwoba bwose buri muri twebwe. Turagomba gusaba Imana ngo idushoboze, dukureho ubwoba, dukureho ibibazo, dukureho ibintu byinshi turiko turibaza. Ahubwo turamirize, kubera yuko aho imbere turiko turagenda, inzitizi zose, ibintu byose bizoza guseka wa mugambi w'Imana uri muri twebwe, ya gahunda y'Imana, ya projet y'Imana, ya mission y'Imana iri muri wewe. Ikintu cyose kizoza à l'encontre y'ivyo bintu, Imana yarateguye inzira. Unyumve neza, Yosefu ngo aragambira, kandi muri uko kugambira nibwira ngo yari yatanguye kugabanya, yari yatanguye kudendebukirwa, yari yatanguye guheba utuntu tumwe na turiya. Birashoboka ko Mariya yewe yatanguye kwibaza ibibazo, agatangura kwibaza ati ariko vy'ukuri uyu mukunzi wanje turacari kumwe. Ariko ngo umumarayika w'Imana araza. Nta nubwo marayika yaciye ku wundi muntu, marayika araza ngo asanga Yosefu, ngo aramubwira ngo ntacutinya, ntutinye kurongora umugeni wawe. Ntiwibaze ngo yaramenye ibanga, ntiwibaze ngo yarataye ibanga, ntiwibaze ngo yari yiyandaritse, ntiwibaze. Mwemu yera araza araba umuvugizi wa Mariya.
aramuvugira, aramubwira ati ni Mariya wa wundi, ni Mariya wa wundi wagomwa, erega ni Mariya wa wundi wakoye, erega ni Mariya wa mukunzi wawe, niwiyumvire kumuhebera mu mpisho kandi ntutinye kumurongora, ahubwo inda atwaye niyamwemuye. Nuko ntashimye kubisoma byose, ariko ngo mu nyuma ngo aramubwira ngo, yaramubwiye ati ibyo byari byaranditswe kera, ati kandi iyo nda izovamo umwana w'umuhungu n'umucunguzi, aramuha n'izina ati umwana muzomwita Emmanuel. Ndikuru ndakubwira nshuti mukundwa ko mu kwemera ubugombe bw'Imana, mu kwemera ishaka ry'Imana kuri twebwe, icambere umenye ngo Imana iba yakugiriye icyizere, Imana iba yaguteye iteka ikakugirira icyizere. Nagomba ndakubwira ngo iyi turungika nivyo inzitizi zirahari, sinje kukubesha ngo bizoroha, sinje kukubesha ngo izoba ibarabara riramburuye ngo rigororotse, oyaye uzoca muri uce muri no muri biriya. Ariko kubwo kwemera ubugombe bw'Imana, kubwo kwemera kurangura ishaka ry'Imana, kubwo kwemera ko Imana ikwitiza cyangwa se yitiza ibintu by'iwawe, menya neza ngo imbere Imana yaraducirinze, Imana yaraducirinze. Je nkunda kubwira abantu, numva nkubwira umwana yaje mu muryango n'umugisha, abo wavyaye abo urose gutyo mu buryo bucanke buriya, umwana n'umugisha, kandi n'umushitsi aje kugana n'umugisha. Wewe ushobora kuvuga ati nifitiye ututwi nka wa mupfakazi yaravuze ngo dusigaranya karobo gusa, nitwaheza ko karobo tuzoca twipfira jewe n'umwana wanje. Ariko ngo rero amubwira ati zana ntaco uko nyene tungana tuzane, kubwo kwemera, kubwo kugamburuka ngo agafu nikigeze kabura mu rugo rwiwe. Rero nibwo rimwe na rimwe ivy'Imana idusaba umengo ntibitahuritse. Hari abantu deruka kuyaga, ndababwira kuri Aburahamu, acitwa Aburahamu, ngo ijwi ry'Imana riramusanga riramubwira ngo va mu nzu ya Sotera, ngo usohoke ngo ugende mu gihugu nzokwereka. Ndibutsa abantu, uyu Aburahamu kwa Tera yari wabo w'Imana. Abantu basoma ijambo ry'Imana baca bavyumva cyane. Kwa Setera babaza ngo Imana, ngo abantu ngo baje kurondera Imana iwabo, ariko ngo ijwi ry'Imana riramusanga riramubwira ngo Aburahamu we ngo sohoka, ngo uje hanze, ngo ujegende, ngo uzogenda mu gihugu nzokwereka. Iyumvire asize Imana iwabo, n'abandi bantu bose abahambaye n'aboroheje baza gushaka Imana iwabo, ariko arasohoka akurikiye ijwi. Reka mbabwire, ibintu by'Imana nta bwenge bw'iwacu bujamo, ubu bwenge bw'isi wapi. Mu bintu by'Imana n'umutima wawe, umutima wawe kumva ko umutima wawe uri kuragumbira ijuru, ukumva ko umutima wawe uri kurumva ubugombe bw'Imana, hama ubundi ugakurikira inzira zose Imana yaraziringanije. Mariya aremera, turacari kuri Mariya sinamwibagiye muhumure. Mariya aremera adahindukiye, aremera atabajije ibibazo byinshi, aravuga ngo jewe ndumugora no mukama. Mbega wowe uri kuranyumviriza, nta kintu Imana yagusavye ariko ukabanza kugira ibiharuro byinshi. Ko turiko turashaka guhimbaza Noheli, ubushize ko twabiganireho nkavuga nti hari n'abantu bazokubitwa kubera Noheli, hari n'amadeni azofatwa kubera Noheli. Mbega ko turiko turahimbaza umuzo wa Kristo, ko turiko turibuka ivyiza aba bantu badukoreye, aba bantu ko bemeye bakagamburukira Imana batitayeho kuri ibi na biriya. Ubwo wewe nta kintu Imana yagusavye uyu munsi kaba cyarakunaniye gukora, kubera yuko uri jewe, uri kuriyumvira ku nyungu zawe, uri kuriyumvira ko mbega bizogenda gute, mbega bimeze gute. Nta kintu Imana yagusavye utayikoreye. Ubwo nta jwi ry'Imana utagamburukiye. Ubwo ntiwabwiye Imana ngo Mana ninagaburira urya mworo nanje ndagiki. Ubwo ntiwabwiye Imana ngo Mana ninahereza urya muntu nkamuhereza agatenge kanje ndagafise ari kamwe nanje ejo biragenda gute. Ndagomba ngo Imana idufashe twumve yuko mu kugamburukira Imana inyungu za mbere zigaruka kuri twebwe twagamburuye. Nivyo turiko turashaka kugenda kwibuka ivuka ry'umucunguzi wacu Yesu, kandi no kuri kuryoherwa biraryoshye.
niteka kumererwa neza, niteka ko waba waronse icyo ufungurira abana. Ariko ndagomba ngo mbega wewe kami ka muntu, wewe w'imbere, wewe tutabona, wewe utari ahantu hagaragara, wewe nta jwi ririko rirakwagiriza ko wanse ubugombe bw'Imana. Nta bwoba wagendanye bukakubuza gukora ubugombe bw'Imana. Ntushobora kuba wariyumviriye ngo mbega ninabigira gutya, mbega ninagira uku, mbega ugasanga iyo mbega yarabaye niniya irakubuza kurangura ishaka ry'Imana. Wiyumvire nanje niyumvire, ndabikubwira nanje nkibwira, nkakubaza nanje nkibaza. Mbega ko Kristo yemeye akava mu ijuru akaza akemera akambara ishusho y'umwana w'umuntu, akambara umubiri. Ivyo ndabikundira Yesu cyane. Vyatumye adutahura, vyatumye atahura ingene tugogwa iyo turiko turanigana n'umubiri. Ariko none ko umuvyeyi yamweme akamuvyara yari afise umufiance, ntiyaraba kungaruka ati mbega barampeba, mbega birameze gute, mbega birameze gute. Mbega Yosefu yemeye kumurera ko tavuze ati bazovuga ko ntwaye umukobwa yavyariye iwabo, akemera. None wowe kuriko urahimbaza, uri kuribuka ivuka ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Najwi rikwagiriza mu mutima. Nta kintu Imana igusaba cakunanira. Nta kintu Imana igusaba vyanse. Nta bugombe bw'Imana wabereye inzitizi wanse ko bukwira, wanse ko tubugeraho. Nibyo aba ari uko bimeze, usaba Imana, usaba umukama gufashe kugira ngo tuzohimbaze Noheli. Imana itwishimira, Imana ivuga ati raba wa mwana wanje, raba wa muntu wanje. Uribaza ingene Imana yishimiye Imana irabaza Satani ngo uvuye hehe? Ngo mvuye kuyebaye bariya mwisi. Ramubwira ngo wabonye umugororotsi wanje ureze ingene biryoshe cyane. Imana ikwishimiye ikavuga ngo umwana wanje, raba wa mwana wanje yanyumviye, raba wa mwana wanje yangambukiye. Aba bavyeyi babiri batubere isomo, batwibutse, batubwire ukuri ubwoba muri wewe. Wowe emerera Imana gusa, yemerera igukoreshe, yemerera uyivugire, yemerera ushingire nawe. Kuko Yesu yaravuze ngo uwo ntazotera isoni mu bantu, ngo nanje nzomushingira intahe imbere ya Data. Rero numva tworengera kuja mu kiryoha nkuko nabivuze, nzobivuga ushika uko kwezi guhere, tuve mu kiryoha cy'iminsi mikuru. Ariko twibuke igikorwa cakoretse, twibuke ko Kristo atubera akarorero, hama ubundi tuninahaze Noheli nk'abakristo buzuye, tuninahaze Noheli duhimbaza Imana, ariko tuyinezereza. Basi nawe wumve ko umva nkubwire, hari igihe umuntu agukorera ibintu uwo n'umuntu ashobora aje kuzoguhinduka, kandi agukorera ivyo yapimye, arabipima nyene neza. Ariko Imana yo yaduhaye umwana wayo w'ikinege. Jewe nk'ubu nyishu wanje bibaza ko nomuguha wapi. Ariko Imana ngo iduha umwana wayo w'ikinege. Wiyumvire ico gikorwa cakoretse gusa, bigutere nawe kuva ati mbega yewe ijuru norinezereza gute, ijuru noriryohera gute, ijuru norisosera gute. Yaratubwiye ijambo ngo turi umunyu w'isi. Ariko nanje nje kugusaba ni wiyumvira akantu wokora, ni wiyumvira ingene wokwifata kugira ngo nawe ijuru urinezereze nkuko ryatunezereje. Rero nizere yuko tubandanya imyiteguro ya Noheli, ariko dutegura cyane no mu mitima yacu kugira ngo bikunde ijuru naryo ritwishimire. Mwarahezagiwe cyane.